Sheila hageze yuko agira mariage, you know? Ni izihe ngeso udashobora guheba naho ugira mariage? Zo kunywa inzoga. Umva inyota. Tari kandi ntuva ngaho tayinguri. Yes, Sheila iyo afashwe n'ubushuhe abigenza gute? Undabwizimya. Wihe example, uko uragenda gutongoza umukobwa cumubwira ati ngo kandi stress mva ngaho tutavuganye neza. Ubwo nyine gusanze ngaho oye nta n'ikintu na kimwe kuguriye aho watanguye kudedaguza amajambo arakubihe impemu zawe. Sina depression za kukurihira ibazi. Ze gushika sohokana n'umuntu wo mu papa. Oya niturasohokana kwa General Yesu. Bishise hamwe hakaza nk'urupapa rukakubwira ati Sheila comment ça va? No mbwira ati ça va. Umuntu ashaka akeneye nko kuyagana Sheila yo bigenza gute ka byo kenda gute? Jenda umuntu yoroshe kandi cyane n'ukuri je nuzonyandikira message ngo ndike kwishura. Mr Captain yahuye na Sheila uyu munsi. Turabashimiye cyane abantu mwese mwari ko muradukurikirana abifuza ukuntu wobonana na Sheila cha kuri Mr Captain hongo. Ndandaza gose. Ego cha kuri Mr Captain hama wandike kuri comment takupatia namba yake usijali guys. Yes, ndikumwe na Sheila nabonye ko afite tatouage ngaha anye afite tatouage je mbona zibiri wo afite tatouage zingahe ku mubiri wawe? Ni zibiri. Ni zimbona nga? Zindi ziri hano ntabona. Oya nta zindi fisi. Ndifuze konsigurira première mu tatouage mbona ku kuboko tatouage ndayibona yego ndifuza konsigurira gatoya. Nyene ni ndakunda inyenyeri. N'utunyugunyugu ndadukunda cyane igipapio. Hama iyi nayo iri ngaha anye. Iyi ni izina ry'umwana wanje. Umwana wawe. Unyu umwana wawe afise imyaka ingahe? Afise 2 ans. 2 ans. Hama umwana wawe. Nakuravye ko togoye ko ufise umwana. Rahira. Kuri ko Imana uri beautiful. Bazo kwihenda. Cyabamfunga. Koko umwana ukiri muto she birashika ubushuhe oya na urabufise ndabibona kandi warabundusha cyakunambi bitewe n'iki ubushuhe oya gusa oya birashika nyine ugasanga umuntu arashitaravya bikaza uko nyine Sheila hageze yuko agira mariage, you know? Ni izihe ngeso udashobora guheba naho ugira mariage? Zo kunywa inzoga. Igigino Sheila wizo kunywa inzoga. Sizi nshaka nzoro nk'umugabo nyine yemera yuko ndazira. Yo tubona nyine nasi kuzinwa vraiment. Mburarudisha yuga. Aho nyine kuranira ninshaka. Umva inyota. Tari kandi ntuva ngaho tayinguri. Reka kumbwira. Sheila ushobora kumara nk'ibia zingahe par exemple? Sinzi nzi guharura inzoga kabisa. Urisiyo? Kunywa ibia zitatu. Sinzi ayo ni amazi. Aracara amazi. Zine? Zine? Birashika nyene ugasanga adazi kwijija ariko nyene uri ku mugabo nyene ifo ucuzihindura ukagabanya si byiza kuguma witwara nkuko wara witwara. Uramaze kuryamana n'umuhungu bwe kwicuza? Oya. Kwa bose tuba dukunda. Ubicuza kubera hari wa undi nyene mutaba muzi narimva mwamuhuye nkuko oye nanje babajya sindabakunda. Urumva birashika nyene ugasanga ivyo wari wibaza kuri wese ivyo bibaye. Ugaca wicuza. Ntibiragushikira? Sinzi. Manura ndengeje ivyi. Yataje. Sheila hamwe umuntu yo gukura hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi sivyo nike kindi gihugu yo gutwaramwo kumva ukuri à l'aise ukaryoherwa cyane Gashari kabazi nga mu Burundi ngene aryoshye wewe urimvira ko uhava wo kwimvira ko uhava je nashyo ntaho ushobora kuva ariko hari abantu bashaka kuja hanze bakagenda hehe kugenda ariko mwe ugasanga uragarutse nike kindi gihugu kikunezera hose arandyohera
Ego ni Satbi ntarubaka ntaragira urugo rwiwe sivyo eka hariho nundi muririmbyi ataragira urugo rwiwe atarubaka ego uwo nawe subundi yes uwo nawe ni Double J you know bazanye inkwano muhiri wanyu sivyo abavyeyi bakubwiye ati Sheila twe turi pour you know niwe wicagura rero umwe hagati yabo babiri n'uyuhewe kwakira inkwano yiwe wapi nta numwe je nakubwiye gusa wanje zaba star oya nabo nkunda kabisa gusa ndabafana nyene barangiye ko ari abarunda ku mess oya ikintu cyo bagituma ndakunda aba star oya usanga nyene oya sinzi ingeso zabo cyane oya je ntasinzi ingeso zabo pe ntazonzi gusa je nabo ba star je nkunda sio nukuri nike kintu tutazi kuri Sheila bivuze ko twomenya tu ikintu cyo cyose twa tutazi kuri wewe sinzi kabisa none bambona ukunyene gusa sinkunda aba star je urakoresha Instagram Facebook uhora posting udupicha dutandukanye kuri Instagram ni yihe commentaire uhora uhura nazo ukabona ati commentaire uyu muntu no mu block niziye commentaire umuntu akuzanye woshobora ku block umuntu ngo ngene kangana nani ngurabona ingene gasa gwiki amujambo nyene nk'ubwo bwinshi nyene gusa je ntabona nkunda kwishura ndabareka nyene bakimarira sama mega yiwabo ariko bari Mariage ndabishura kugira bimaririke ndabareka nyene bakitera umwanya gusa ko barakomanta ibintu nk'ivyo uvuga gute muvyo nyene ja ukuntu ngo ingene kameze ngo ingene gasa ngo nikaberewe biki uvuga kuri wewe nkaho umuntu ashobora kuvuga yuko ngo ingene gasa kubera you look so good wewe uko ubibona hari abandi badashobora kubibona badashobora kubibona canke ni kubera bo ni kubera baba bazi umwe mumaze guhurira nko mu kabari bakabona inzoga nyinshi ivyo birabara nizo baba banguriye brado barazoyuga turabe ko batazabo batazozibura yes Sheila iyo afashwe n'ubushuhe abigenza gute undabwizimya bigakunda bigenza gute Sheila nyero urabwizimya nyero yes guys ndacyari kumwe na Sheila numwigeme arenze umwigeme agezweho eka numwigizimwe ameze bien sana niyo mpamvu nashimye uyu munsi ndashobore kumubazanira kugira mushobore kumva ikiyago cy'uyu munsi Sheila no sana yes Sheila hano mu gisagara cyacu cya Bujumbura na hantu hameze gute ukunda kugenda ugatuza uhicaye kumva kunezerewe kuri plage ndakunda plage cyane cyo Yano akundira iki Sheila nyene ndaryoherwa nyene nisha kuri plage wisohokanye cyangwa usohokanye n'abandi none nimpaka batujana ndashobora kwisohoka ndi kumwe n'umugenzi wanjye ugasanga turiko turinwa turashobora kunywa nk'amazi canke ifanu ugasanga nyene ubuzima bura bandanya bumera fresh neza Sheila ukunda abahungu bameze gute bikundira abahungu bameze gute wewe apart wawe kuko hari sorte nyinshi z'abahungu abahungu bameze ukuntu bavurugana basaba ibintu ku nguvu wikundira abahungu bameze gute umuhungu atamvuruga twumvikana muri vyose ko umuhungu atakuvuruga nibihe bintu umuhungu akoze akuvuruga umva kugenga ubu nyene ndagukenega ari gute mwenere gute ubwo nyene mwandikira muri someni hezi ukazubona ubu nyene ndagukeneye ariko sinzi ngene no bivuga kuryohera nibindyoherana gatonya ndakunda umuntu twumvikana neza tukumvikana twubahana nkamubariza akazi akora inkamenya n'amasaha turiko turavugana n'umugabo ati rero Sheila akunda abantu bakuze oya bana bakuze na uze gushyuga sohokana n'umuntu w'umupapa oya niturasohokana kwa General Yesu aho bishyize hamwe hakaza nk'urupapa rukakubwira ati Sheila koma safa nombwira ati safa nombwira safa nizihe swaga umuhungu azanye udashobora kumwemerera urukundo naho bameze gute naho bayaterura icyuma niba abandi bashaka gutunguza ubwo nyene ngumva ngango nyene wemeye gute ku nguvu oya je bibirabaho umuhungu arakudrasa ashaka aho nyene we nyene
ugende mwumvikana mwahejeje gute bice bigusurisa biranshisha cyane kunda na gato ntabyo nkunda nukurazi none we nabyo urabona ntawe mfata nawe wihe example uriko uragenda gutongoza umukobwa cumubwira ati ngo kandi je simva ngaho tutavuganye neza ubwo nyine gusanze ngaho oye nta n'ikintu nakimwe kuguriye aho watanguye kudedaguza amajambo arakubihe impemu zawe sina depressement za kukurihira ibaze kisaka ibintu byinshi ibaze yes Sheila ni hehe umuhungu n'ahantu hameze gute wewe udakunda yuko umuhungu agukorako brass sinzigira nawe wese nuri umuhungu ni nturabona umukopire wawe akarakubwira ati je sinkunda kunkora ngaha ariko we aho ukunda yuko umuntu agukorako ni hehe nahari wose kuba twumvikana turi mu rukundo naho ngira ni mariage Chekora mbi yes Sheila uyu munsi nariko ndateramana na Sheila eka byari ibintu bimeze bien nkuko mwumvise ikiyago cy'iwacu twereko turatera blague zahana hariya kugira numujene nanje numujene twereko tuyaga ivy'abajene guys none numujene ndumujene kandi cyane bazi numujene ibaze ngene ndashaje ndavuga ubusaza bwiwe ntiyaraba Sheila ndifuze yuko umuntu ashaka akeneye nko kuyaga na Sheila yo bigenza gute ka byo genda gute genda umuntu yoroshe kandi cyane n'ukuri je nuzonyandikira message ngo ndike kwishura me gusa ndakubaza aho wakuye nimero zanje kijye kintu witwa abahungu batagikunda none ndakubaza nkaho washaka kunyandikira ukambwira ati ni sawa uri he gute unyandikira gute utambuye aho nimero wazikuye kwanza gusa ni vyiza kwidondora ukamubwira umuntu ati cende uyu unye nakuye nimero ngaha anya mbega kuyo bari kubera iki umukobwa umwandikiye kenshi uri kuri presenter kenshi akunda kubaza ati ngo nimero yanje wayikuye bige bintu bibikora kuki mubwiye uwo munsi nyine ukamubwira ukidondora ukivuga ati nta kibazo kabisa Sheila arakoresha urashaka kutubwira Instagram cyangwa Facebook nk'umuntu agukeneye ashaka kuganiriza kuko uri umudada uratera inkuru kuri Facebook kenshi sinkunda kwishura gusa nyene birashika nka bigasanga uwo munsi ndishuye nyene ku Instagram nyene nkishura Instagram bigenza gute nyine uranyandikira Sheila sava yes turagushimiye Sheila uyu munsi kubona ushobe kuduha ikiyago yes ndibaza uyu ndi munsi nitwagukenera uzoshika nko muri studio ziwacu umunsi urabona ko twagusanze muhira nta kibazo kabisa nawe urakoze kunyoteza vraiment muramvugishije mwe ndabuza n'amate nukuri ndabuza amate turaza ko ntacyo duhejeje interview turaraba hano twicara merci nuriya moya mbiri cyane urarenga nzoba ndagushoboye nkore uyu munsi Sheila akunda kunywa boke royale canke mobimba mubimbira kunezera gose nge nikavukire nuramaze bibiwana katayikunda yes guys nari kumwe na Sheila Mr Captain yahuye na Sheila uyu munsi turabashimiye cyane abantu mwese mwariko muradukurikirana kuri Burundi TV yes ni Mr Captain de la Capital the voice killer asante sana ndifuze kugira commentaire ku kintu wabonye uyu munsi ka wifuza kumubona Sheila wifuza ukuntu wobonana na Sheila cha kuri Mr Captain ongo ndandaza gose ego cha kuri Mr Captain hama wandike kuri comment takupatia namba yake usijali guys asanteni sana na wapende sana merci merci ciao